Rwagasore yagwaniye intahe yo kwikukira yagandaguwe itariki 13 ukwezi gitugutu mu 1961. Hanyuma turonka intahe yo kwikukira itariki 2 z'ukwezi kw'indwi 1962. Itariki imwe no kuvuga hari haheze amezi 8 n'imisi 18 agandaguwe. Mugabo yuba ariko bashikiriza ijambo ryashikirijwe ico gihe, badushikiriza ijambo ry'itariki 18 ukwezi kw'icenda 1961, aho umugambwe Iprona waru watsinda amatora. Rero ndibaza nti none twikukira nta jambo ryashikirijwe. Ngira nishure mugenzanje roza kunterera ijambo ryavuzwe na Muhigwa Ndereya yabaye premier ministre, yari umukwe wa Mwambutsa, yari yasubiriye Rwagasore. Aloyizi ntituhende audio turayifise cyane texte turafise le document. Muhigwa Ndereya yari umukwe wa Mwambutsa, umukenyezi wa mbere acariho ari mu Burundi mbere mujya bita Rosa Paul Iribagiza acariho ari ngaha mu Burundi. Mugabo Muhigwa agiye gupfa barukanye, rero yaciye amugena kugira ngo asubirire umuhungu wiwe, aho bari bazi ko ari Ngendandumwe yari ikegera cy'umushikiranganje wa mbere, yari gusubirira yari ikegera cy'umushikirangoma wa mbere nako yari gusubirira Rwagasore. Ivyo bacashiraho Muhigwa ibyababaje abantu natara cyane mu bwoko bw'abahutu. Ijambo rero yavuze yari yajandikiwe na Ngendandumwe. Hanyuma igituma badakunze kwivuga, Ngendandumwe yashizemo ibintu kuko yari afise licence muri ekonomi, yari yashizemo ibintu ngo Muhigwa atashaka haba carita akabivyiwe. Nico gituma badakunze kwishirako. Mugabo turamaze kuyironka apana amajwi, turamaze kuyironka ryanditse.